turi ngaha kubera hagize imisi hasanzazwa ibihuha cyane cyane biciye ku matelefone ku mbuga ngurukana bumenyi ngo hariho abantu bariko bariba ibihimba by'abantu bagatwara ibihimba byirondoka ku bashinga ntahe canke ngo bagatwara amabere ku bapfasoni. Ndagize mwiriwe cenyese mwaramutse aho umumwe wese aherereye ndababwira ati ni Mr. Da Silva mwitwanyi wakoze byinshi muri kono kakino ka 2 ndababwira ati televiziyo yanyu ni G5 Media TV uno mwanya reka tuze kwibeshuzwa cenyese ukuri kose kuri bamwe bari basanzwe bitwaza yuko ngo batwagwa ibitsina kubera iki. Uyu mwanya nkiko muriko murabibona ikinyamakuru ndetse Mashariki TV ni nkuru dukesha ikinyamakuru Mashariki TV aho cyashoboye kuja mu gipolisi cy'Inyamiramabi aho cyashoboye kugaragaza ndetse buri kimwe cyose cerekeye ubusuma canke se ukwibwa igitsina. Uno mwanya ese uribaza ngo bavuze iki canke se ngo vyagaragaye gute? Na cane cane kuri bamwe bibwa ibitsina bagashobora kwitwara canke bakitwarirwa na cyane cyane ababa bashoboye kugira ico babivuze ko no kuvuga neza na neza muri iyo video nko muriko murabibona no umupolisi canke se n'umupolisi asanzwe ari mu mugwi atwara Inyamiramabi. Yavuze amajambo menshi agiye atandukanye na cyane cyane arashira hagati mu ngingo z'abagiye barafatwa kubera bashoboye kwagirizwa canke se kwagiriza abashobora kuba baratwawe ibitsina. Ariko ijambo nyamukuru yavuze ati mu bazofatwa hanini ni babandi bashoboye kugwanya inzego kugira ngo ntizishobore gutwara abagirizwa canke se abagiriza kubera yuko murabizi mu Burundi n'ubushize mwarabibonye aho umupolisi yafashe umwana ariko bikarangira bavuze ati uyu mwana ntumukura ngaha kubera ko inzoga afise sizamagendo. Nivyo hanini bari bashatse kuvuga kubera iki bari bashatse kubivuga uko no kuvuga uwugwanya leta muri rusangi kuko mu ngingo ya polisi iyo umupolisi yiketse ikintu arafise uburenganzira bwo kugira gute bwo kuguhagarika ndetse agakagura canke se agasopa buri kimwe cyose ubufise hama yasanga atacaha kiguhagiriza ugafata urugendo ukibandaniriza. Rero hanini ni kuri bamwe bashoboye kugenda baharira canke se washobora gushika ngo uyu muntu ntaho umutwara. Yagarutse na cane cane ku makarti amamwe asanzwe abamwe abakongomani benshi naho bamwe basanzwe biga na cane cane Kamenge, Cibitoki, Ngagara n'izindi zigiye zitandukanye. Aragaruka ndetse no ku ngingo y'amajana 494 aho izogaragaza mu gihe wewe washoboye kugwanya inzego by'ukuri bikagira canke se bikaboneka neza uzoshobora guhanwa n'ingingo y'amajana 494 mu gitabo c'Inyamiramabi. Aho umushikiranganje yashobe kuvuga ati abagirizwa bazohanwa ndetse niyo ngingo nkuko nari nabibabariye. Reka nze kufata ndabashiriremo iyi video yose kugira ngo mushobore kuyibona. Abakunzi bacu ba G5 Media TV murazi neza yuko twashoboye kubarika ku munsi wejo uburyo byari bimeze aho bamwe bagiye barahohotegwa. Turagaruka no muri Kongo turabereka uburyo byari bimeze uburyo bagiye barabivuga haba muri Kongo haba no ngaha mu Burundi hose bagaruka bavuga ati ivyo bintu bamirira kure. Sinibaza rero igituma abantu bariko baraguma bakwiza igihuha canke se ikinyoma. Hama bagarutse na cane cane nk'uyo mupolisi yagarutse aravuga ati uwo dusubira kubona ndetse yambaye igikwashu canke se igipengeri yazirikishije ako basanzwe muzi nk'akazi n'akagasipi kasanzwe bafunga amahera azofungwa nawe nyene kuko niwe muntu azoba ari karagira gute akwirakiza ikihuha mu banyegihugu. Reka ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe na cane cane ko mwamaze kumva ni Mr. Da Silva mwitwanyi wakoze byinshi muri kano gakino ka 2 nongera nifuriza abamama umunsi mukuru mwiza. Ciao ciao. Nigihuha rero casanzajwe hanyuma kiratera ubwoba abantu nuko kibateye ubwoba. Twari hano kugira ngo tubishuze yuko
ico kintu atari cyo ari kinyoma cambaye ubusa. Igipolisi nticihuse gufata abantu, cihuse kuramira umutekano. Nico gituma haciye hakogwa amadosiye y'abantu bose, urabaje kwitwara, urabakomye induru bagatabaza, haciye hakogwa amadosiye yabo, huguruzwa amadosiye yabo y'ivyaha kugira ngo shikirizwe umushikiriza manza nawe akora akazi kiwe mu buryo bwa kibiriraho kugira ngo ivyo bintu bishobora kugumura bene igihugu bihagarare kuko bitagira ishingiro. Mu gihe habaye ikintu wewe ukaja gukungera, ukaja kugwana, ukaja kubuza igikorwa ca polisi, ni ngombwa, ni uburenganzira mbere n'itegeko kuri polisi kukubaza igituma wanka yuko inyamiramabi zikora akazi kazo. Nico gituma ndakubwiye ni abagwanije igipolisi ngo ntikibazi ivyo ari ivyo, bafashwe baze kubaza nabo. Ivyo sivyo, ibihimba byabo barabifise. Mbere washaka sina ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa, hariho abafatiwe mu Cibitoke, hari n'abandi bafatiwe ibubanza, nabo nyine inyamiramabi zakoze akazi nyene. Nukuba yuko abakongomani bariho duhaye ndaro ngahanye b'impunzi washaka bari mu makartier, iyo bibaye aho basanzwe baba hari gusanga bagiyemo, ntaho cavuga ngo n'abakongomani babigize. Ico mbona nawe ni gihugu bari ngaha Buyenzi Buterere Kinama na Kamenge, murazi ko hari abakongomani benshi. Hari abakongomani washaka abanyeshuri biga kuri Hope University of Africa hajya mu Ngagara, bero washaka n'uwo nyadandaza ibikwasho niho yiga. Umugabo ntitwisha tuvuga ngo n'abakongomani, tubona yuko ari abantu ubutungane bugomba kuraba yuko bo bari mu makosa cyangwa batari mu makosa. No kuvuga rero yuko bavuga yuko ngo kugira ngo wikingire wambara ibikwasho ngo n'udusipi. Abantu rero bafashwe harafashwe abantu bashika 30 muri nkabo dufate bavuga yuko ngo bibwe byo bihimba. Hanyuma muri abo twafashe kandi hariho 6 bari ko rafata amasanamu bavuga yuko ngo ariko bafata amasanamu y'abantu bibwe ibyo bihimba. Hanyuma tukafashe n'ubundi muntu umwe nawe nyene avuga yuko ngo adandaza ibihimba, adandaza ibikwasho, kuko bavuga ngo kugira ngo wikingire wambare ibikwasho. Hafashwe rero n'abandi bantu 2 mu gihe urana mu gihe muri quartier runaka mu gisagara kanaka muri buriyaci kanaka baye umugumuko, inyamiramabi numanya wazo kugira ngo zihaseruke zitabare. Hari abantu rero baje kwitambika imbere y'inyamiramabi ngo ntimufate umuntu, ntimufaturiya nuriya. Abo nyene kubera babujije igikorwa cy'inyamiramabi nabo nyene bafashwe. Hari abantu 9 bagirizwa ngo bagize uruharanga mu kunyuruza ivyo bihimba by'abo bantu. Nababwiye yuko ivyo amatohoza y'inyamiramabi yashitse ko twasanze ari ibintu bidafise ishingiro. Nagira mvuge rero yuko twahanura bene gihugu ko umuntu azofatwa ari karavuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Inyamiramabi ntizomwihanganira gatoyi. Cyo kimwe n'abajya abantu tuzosanga umuntu yambaye ibikwasho ngo ari karikingira, nawe nyene aja muri umugwi w'inkozi z'ikibi, babashaka kugumura, bashaka guhungabanya umutekano w'abene gihugu. Tubashikije umushikiriza manza parke kugira ngo arabe bakurikiye, twatanze amadosiye yabo kugira bashikirizwe tungane. Abazezwa baca bataha iwabo, abatazezwa nabo baguye mu caha gitegekanijwe n'ingingo y'amajana 94 y'igitabo c'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, bazofatwa nk'inkozi z'ikibi. Ubutungane bukora igikorwa cabo ubahane. Ivuga yuko uwo muntu
asakaza ashwiragiza amakuru y'iterabwoba uwo muntu agumura bene igihugu kugira ngo abantu bagumuke abantu berwe nabi kubijyanye n'ubuzima bwabo kubijyanye n'ubutunzi bwabo afatwa agahanwa hisunze amategeko namangetengete gusa nico gituma tushobora kuvyitondera tukaraba kuri kurimo canke kutarimo dusaba bene igihugu yuko batekana mbere imbere yuko basimbanirako abajeje umutekano bari hafi mu makartie bavuga iti niki kimeze gutya kitagenda neza intwaro iri hafi yabirabegereye